umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri ya channel yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ariko aravugwa muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tuze kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. N'amakuru tugiye kugaruka ku gihangange Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu hafungiwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Hari vyinshi Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orukome yatangaje kuri uno munsi ubwo ari mu kiganiro n'abamenyesha makuru ndetse n'abanditsi bamwe bandikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni vyinshi yatangaje kuri iri fungwa rya Alain Guillaume Bunyoni ndetse akagiriza n'ubutegetsi bukuru bw'igihugu ikintu gikomeye cyane kuko ngo hari ivyo banse gukora kandi ibishobora kuzobagora mu gihe bazoba bariko barafatira Alain Guillaume Bunyoni ingingo zirabana no kumupfunga. Gabriel Rufyiri we hakabona ko ngo hakiriho agahaze mu bijanye no gukurikiza amategeko ku nzego nkuru zimwe zimwe za leta. Uyu arongoye ishirahamwe Orukome abona ko mu bijanye no gukurikiza amategeko bikigoranye cyane ngo na cyane mwibarabara aho abagendesha amabisi amataxi n'abategetsi bamwe usanga barengeje umuvuduko canke ntibubahiriza ry'amatara agenga uruja n'uruza mwibarabara. Ariko ibisi byo tugiye kuvuga ko turaza no kuvuga ku vya Alain Guillaume Bunyoni ivyo yatangaje ko kuko yatanze uburoro bwinshi aho yanavuze ingaruka mbi yo kudakurikiza amategeko kw'abagize inzego z'igihugu ngo nuko banse gushiraho ya sentare ijejwe gucira imanza abategetsi bakuru b'igihugu. Kubwiwe ngo nka hamwe bosanga ivyaha vyagirizwa General Alain Guillaume Bunyoni yabikoze kiri mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere ngo muri ico gihe nta sentare izoba ifise ububasha bwo kumucira urubanza kubera ko yari kubikora leta yanse kuyishiraho. Vyinshi tugiye kugaruka ko kuri ibi vyatangajwe na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orukome. Fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyenda ko kugira ngo toja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere muhaye kaze mwidonido yano makuru. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orukome abona ko hakiri hagahaze mu bijanye no gukurikiza amategeko na cane mwibarabara aho abagendesha amabisi amataxi ndetse n'abategetsi bamwe usanga barengeje umuvuduko canke ntibubahirize amatara agenga uruja n'uruza mwibarabara. Ivyo akaba yabishikirije mu kiyago ishirahamwe Orukome ryatunganije kuri uyu munsi igenekerezo ya 24 Rusama uyu mwaka w'2023 aho abagize amashirahamwe yigenga na bamwe mu bagize inzego za leta bariko barabira hamwe aho ibijanye no gushira imbere amategeko vyifashe mu gihugu hamwe n'ibijanye no gusonera ubutunzi bw'igihugu. Gabriel Rufyiri ngo kimwe mu bimenyetso vyerekana ko igihugu gikurikiza amategeko ngo ni mu gihe abanyagihugu bacu baba bubahiriza utuntu duto umwanya kubahiriza amaferuje kubahiriza utuyira twagenewe abagenda n'amaguru n'ibindi. Akabona ko abategetsi ari bo bakwiye gufata ya mbere mu gutanga akarorero keza ku bandi mu bijanye no kubahiriza amategeko ngo burya iyo batubahirije amategeko ingaruka ziba nyinshi ugereranije n'igihe biba bikozwe n'umunyagihugu asanzwe. Kubwiwe ngo gushika n'ubu muri Orukome baracarajwe ishinga no kubona gushika ubu atamutegetsi n'umwe arerekana amatungo yiwe kandi amategeko ari vyo asaba. Akandi karorero yatanze nk'ingaruka mbi yo kudakurikiza amategeko kw'abagize inzego z'igihugu ngo nuko banse gushiraho ya sentare ijejwe gucira imanza abategetsi bakuru b'igihugu. Kubwiwe ngo nka hamwe bosanga ivyaha vyagirizwa Alain Guillaume Bunyoni yarabikoze akiri mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere ngo muri ico gihe nta sentare n'imwe izoba ifise ububasha bwo kumucira urubanza kubera ko yari kubikora leta yanse kuyishiraho. Maître Sylvestre Mpabwanayo yatanze icigwa kandi akaba asanzwe n'icegera c'umukuru wa sentare ijejwe kurwanya igiturire we yamenyesheje ko iyo amategeko adashizwe imbere ataterambere rishoboka.
Ni mu gihe hamaze iminsi benshi bibaza ku birabana na Alain Guillaume Bunyoni aho apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Yarengutse imbere y'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika ndetse anamenyeshwa ivyo yagirizwa. Akaba yagirizwa ivyaha bitanu harimwo n'ico gutuka umukuru w'igihugu. Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu abategetsi nabo baracajumarariwe no kuraba ingene urubanza rwiwe rwocibwa. Mbere abashinga amateka barasabwe kumukurako ubudahangarwa ariko ivyo vyaranse kuko no mu bashinga amateka ndetse na bamwe mu bagumyabanga bakomeye b'umugambwe CNDD FDD bari ku ruhande rwa Alain Guillaume Bunyoni. Bamwe bavuze ko Perezida Ndayishimiye ubwiwe wewe yovyikorera kuko nawe ngo arafise ububasha ahabwa n'amategeko. Ariko ikibazo gihari kuri ubu ni sentare yoba izoburanisha Alain Guillaume Bunyoni kuko nkuko leta ngo yoba yaranse gushiraho iyi sentare ijejwe kuburanisha ababaye indongozi canke se abajejwe amabanga akomeye cane mu gihugu, ngibi ari vyo bizobagonga nyene mu gucira urubanza Alain Guillaume Bunyoni. Ibi bikaba vyatangajwe na Gabriel Rufyiri aho yabona ko akiriho bagahaze mu bijanye no gukurikiza amategeko ku nzego nkuru zimwe zimwe za leta. Naho kandi mu yandi makuru tuza kubabwira ko reka ano makuru yacu tuyabandaniza mu gihugu ca Malawi aho kuva mu ntango z'uku kwezi za kuno kwezi impunzi ziba mu bisagara muri Malawi bari basubiye mu kambi ya Zareka ngo bashaka gushira mu ngiro akamo batewe na leta ko kuva mu bisagara inkurikizi ngo zaciye zibonekeza ngo nuko ikambi yaciye irengerwa. Impunzi ziharurwa mu bihumbi zihutiye kuja mu ikambi ya Zareka iri muri district ya Dowa hagati muri Malawi. Buri munsi hari amabisi azana abantu amajana ngaha. Impunzi zimwe ntizigira inzu zihabwa indaro n'abagenzi canke abo bazinanye ngo ntibarahabwa ibipfungurwa ngo muca mwumva ko dusangira duke dufise. Ivyo akaba ari bitangazwa n'impunzi. Ibintu vyifashe nabi kuko abana bategezwa kuja ku ishure none ngo nta nyubakwa rusangi ziriho nk'amashure, ubwiherero, amavuriro kandi n'ibihari bisanzwe vyaga. Niko bongera ko mu kwezi guheze leta ya Malawi yagabishije irya nyuma abasaba ubuhungiro bari hanze y'ikambi guhamvya izindi mpunzi ziri muri ico gihugu. Bari bafise gushika ku igenekerezo ya 15 ndamukiza guheze, ahandi hoho inguvu ngo zakoreshwa kugira babikore ku gahato. Iyo ngingo ishira mu ngiro politike ya Malawi ku bijanye n'impunzi Zareka irimwo inyubako zikwije amategeko mpuzamakungu ku bijanye n'impunzi canke uwusaba ubuhungiro harimwo amashure, amavuriro n'isoko rusange. Ivyo bikaba bisigurwa na Ken Zikare Ngoma, umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu ca Malawi. Iyo ni ingingo rero yoba yakiriwe nabi. Akarusho ko kuba mu gisagara ngo nuko hari amahirwe menshi kurusha mu ikambi. Mu bisagara urashobora kudandaza ukugurura amangazini ukabaho neza ufise udufaranga, ugashobora no gutera imbere nk'uko impunzi zibivuga. Bavuga ko barabana ribi n'abagwizatungo bo muri ico gihugu kubera ko babagabisha ko bazobirukana ku isoko kuva kera ngo bagurisha ibintu ku giciro gito ibidandazwa. Gushika ubu impunzi zigizwe ahanini n'abarundi n'abakongomani ntibarekorewe kwinjiza ibidandazwa mu ikambi. Bashobora kubanza kubihombesha canke bakabigaba. Abajejwe intwaro banka ko hava haba kugurisha ku biciro bito. Abo mu ikambi bagahomvya ivyo bidandazwa hamwe vyo kwinjira nk'uko babisigura. Zareka irimwo impunzi n'abasaba ubuhungiro bava mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, Uburundi, u Rwanda, Ethiopia ndetse na Somalia. Iyo kambi yari isanzwe ishobora kwakira abantu 10,000 ngo mugabo ubu irimwo 40,000. Aba mu gisagara nabo bakaba igice cabo baba mu ikambi. HCR shiramwe mpuzamakungu ryegukira umuryango ONU yasavye leta ya Malawi guhagarika iyo ngingo kugira ngo mu ikambi ntihabeho abantu umurengerango nari gisanzwe irimwo abantu barenga ubushobozi bwayo incuro 5. Iryo shiramwe rero rikukira ONU rivuga ko ababa mu bisagara bari bibeshejeho bizotuma baca barikenera ko imfashanyo.
abana nabo bakazoca baheba ishure. Ngayo rero amakuru ariko avugwa agezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke sabone kuri wowe utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. Sangiza n'amakuru kandi bagenzawe aho baba ari hose kugira ngo batoja bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.